Yishimikije ijambo ry'urufatiro dusanga mu gitabo ca Matayo igice ca 20 umurongo wa 25 gushika ku murongo wa 28 umukozi w'Imana Leopold Fiston Gacukuzi yamenyesheje ko ubuzima ari citiranwa c'ubusuku ngo na Yesu Kristo ni cahamagarira abantu kuba basuku b'umukama. Umurundi wese rero ngakwiye kurangwa no kutarondera gukorerwa kwama tugavye ngo dusukurira abandi ndetse no kwigana karorero ka Yesu Kristo akaba yaciye hamagarira abarundi na cane cane indongozi gutsinda kamere kuko atawo bumusuku adashobora kwicisha bugufi ngo yihebera abandi. Nayo mu gihe buca Uburundi buja mu matora, Leopold Fiston Gacukuzi akaba yatumiriye abagumya banga kwicisha bugufi na cane cane ko ubukuru nyabwo ari kubumuja w'abandi. Mwijambo ryiwe Alexandre Ngoragoze umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura akaba yamenyesheje ko aka arakaryo ko gusuzuma kabagumya banga bahagaze neza mu kibano ndetse naho barangurira imirimo ya misi yose kugira ngo ubumwe n'urukundo bisasagare maze abarundi barengera ibibatandukanya mw'iki gihe twimirije amatora. Nayo Jean-Marie Muhirwa umunyamabanga ntunganya bisata ajejwe intwaro n'amategeko mu mugambwe CNDD-FDD ari nawe yateye iteka ivyo birori akaba yasavye abarundi ko aka karyo ko babera karyo ko gusengera integuro y'aya matora yimirije ngaba zo kwitoza baze bazirikane iryo banga ryo kuba basuku beza na cane cane ko hasigaye imisi 18 ngo imyiyamamazo itangure imisi 40 ngo amatora abe. Jean-Marie Muhirwa akaba yanahaye impanuro abari ku ntonde bitegure guhiganwa muri aya matora. Kuba rero mu batorwa ngo babere umusuku canke kuba mu batorwa ngo mube abasuku b'abandi nuko utowe aba ubwa mbere yavyifuza ariko kubishikako so ubugombe bwawe n'ubugombe bw'Imana. Impanuro ro twotekerera abari ku ntonde biteguriye guhiganwa muri aya matora guca tujamwo nuko botahura ko bahiganirwa gutunganiriza abazobatora eka mbere n'abatazoba babatoye kuko umurimo bazoba bashinzwe ari ukurondera ineza y'abarundi bose atanumwe asigaye inyuma. Mumenye ko kuzezwa igikorwa cyo guserukira abandi ari igikombe kitoroshe kunywerako kuko gisaba ubwitange ukwiheba umuntu akitangira abandi. Nimwaba abishakira ibyicaro gusa rero mukifata nk'abategetsi aho kuba indongozi impera yanyu izohwana na manda imwe gusa kuko abarundi bobo bene gutora bazoheza bagahitamwe abandi mu matora azoheza gakurikira kuko bazoba barabaneguye. Twebwe rero abagumya banga dushira imbere yo gukora no gukorera abenegihugu bose atanumwe asigaye inyuma. Mumenye ko amabanga mugiye guhiganirwa atari umunyenga atari ukuyanayana atari ugusayangana nyabona ko ari ukwitangira igihugu n'abenegihugu bose bakigize. Ikindi ntorangiza rino jambo ntabibukije nuko mu bihe nk'ibi tugiye mu vy'amatora harakunda kwibonekeza imirwi y'abantu batari bake bifuza ko igihugu corangwamwo indyane bitwaje ibihe vy'amatora. Twamwe rero tugavye nk'uko sokuru wacu yabituraze. Bagumya banga mwese batumire bahiri. Ingendo twofata twese no kwima amatwi bansesa nkuyoze bifuza ko igihugu cacu cosubira inyuma nk'ibirenge kigasubira muri za ndyane zihitiye twasezereye. Twima amatwi bagateranya twiyegereze abo dusangiye twiyegereze nabo tudasanga ivyumviro vya politiki mu kubereka ko urukundo n'umwitwarariko w'ineza yabo ari byo bituragishinga. Dutsimbataze ingendo ya demokarasi mu gihugu cacu mu kwitaho abarundi bose tudakumira aba canke bariya abazodutora canke nabo batadutoye.
tuzorangwe muri bino biringo n'imvugo zunga zidacanishamwo, twiteho ineza ya bose kugira ngo n'abahora bahendwa mu kutuvuga ukutariko baze babone ko atari ukuri, babone nyabona ko abagumyabanga ari abaharanira ineza ya bose, baharanira igihugu c'iteka kirimwo umuvukano n'iterambere ridakumira. Twirinde kandi ibihuha vyoza bikivutu abenegihugu, na cane cane mu bihe nk'ibi twarabibonye muri kahise, maze tuze twame tugendera impanuro indongozi zacu ziduha. Twabamenyesha ko ico gisabisho catunganijwe ku Civugo, amatora ni akaryo keza ko guhitamwo abazotubera abasuku neza. Mwami wakuye na CNDD akomeye, mwami warakoze waduhaye ibanga rihambaye ryo guhagararira n'abarundi kugira ngo turongore igihugu ciza n'amahanga. Heraho mwami turacyari ku rugendo, cyo gituma mwami tuguhamagaza mu ntango zacu zose, muri programme zacu zose, mu bigabo n'imigambi yacu yose, nguze utumurikire nk'Imana. Tubandanye mwami tambukira ubugombe bwawe no mu gushaka kwawe. Sega w'amahanga bakoze, heraba twegereje bya biringo nyenzi n'amatora, turagukomera amashi ko impande zose z'Uburundi ari intore, nta n'umutuma hirya no hino wumva imitima y'abarundi. Tubandanye gutambuka, heraba twari tujabutse mwami muri Pasika y'intsinzi, mwami twari tujabukanye urukundo rwawe. Heraba mwami mwiza, turagusaba muri bya biringo nyezina uze wigaragaze nk'Imana, maze abana b'Abarundi nage twifuza atari amahoro, atari dutuze n'amatora meza. Mwami indongozi izo muri aya matora zizobe koko indongozi nyine ubwawe wirobanuriye, kandi kanoneho ntaho ganza mutari wawe. Reka muri kano kanya tukwereke ayo mashikanwa twayakuye muri bya bibaduha mwami. Reka dusabe tugusaba ngo bananyohezagira iminwe yagushikaniye. Hera mwami twebwe igihambaye imitima yacu parizo kubona, bandanya mwami hezagira ibikorwa n'amaboko yacu kugira ngo tubandanye turamira abatishoboye, abagowe, abari mu ngorane zitandukanye. Kandi turagushimiye ko uvyemeye, yuko batugirira neza. None se gaba amahanga tugushimire ku byakoretse byose, tugiye gutandukana, tukwinge ngo duhezagire mu nzira zidusubiza mu ngo zacu, uduhezagire tujane nawe, udukingire inkinzo yawe ibe intambuko yacu. Reka tutangure kuvuga ngo ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana n'ugusangira umutima mweranda, biba natwe twese guhera ubu n'ibidashira.